Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro kibandanya kuri rya jambo ryo gusigura kuba umukristo, kwitwa umukristo ni iki. Ndi Asher niyo nizigiye, nezerewe no kubana namwe kandi ndabashimiye ko muriko murakurikirana kino kiganiro. Turamaze kuganira ku ijambo kuvuka bwa kabiri muri ya ntumbero yo kwiga no gusorongora iri jambo kuba umukristo, kuba umukizwa, kwitwa uwakijijwe, mbega bisigura iki? Twarabonye kuvuka bwa kabiri ko ari ikintu Imana ikora muri mu mpemu y'umuntu maze agahabwa ubuzima bushasha, ubwo buzima nabwo bugaheza bugatangura kugaburirwa hanyuma bugakura. Murumva ko kuvuka bwa kabiri ni ikintu kitwinjiza mu rugendo rudusaba gutera intambwe dukura. Ivyo nzo kumbure ndashobora kubigaruka ko mu bindi vyigwa, ariko reka tube turagarukirije hano. Icigwa rero nshaka kugaruka ko kuvuga ko muri uyu mwanya ni rya jambo rigira kabiri risigura kuba umukristo, ni jambo uwatsindanishirizwa. Iyo umuntu avuze ngo naratsindanishirijwe, mbega bisigura iki? Iri naryo nirindi jambo tubona muri Bibiliya, si jambo abantu bigeneye, ni jambo riri muri Bibiliya kandi abakristo barakunda kurikoresha. Turaryumva mu ndirimbo zitandukanye ngo mon rédempteur, my redeemer, umucunguzi wanje. Ayo n'amajambo azunguruka kuri iri jambo ryo gutsindanishirizwa, kuko gutsindanishirizwa birafise ahantu bihurira no gucungurwa. Iri jambo rero gutsindanishirizwa na yayandi atatu yerekeye kuba umukristo canke kuba umukristo, n'amajambo agize wa mushinge w'akaranga dufise muri Kristo. Iri jambo turaribona mu cete candikiwe Abaroma igice ca 3 kuva ku murongo wa 21 gushika kuri 22, aho usanga risigura ngo guhabwa ubugororotsi, guhabwa la justice mu gifaransa canke righteousness mu congereza, tubihawe n'Imana. Imana ngo abizeye Yesu Kristo yabahaye ubugororotsi. Nukuvuga nukuba uwutakigira ico yagirizwa imbere y'Imana, agafatwa nk'umuntu atunganye adakwiye gucibwa urubanza. Muri aya majambo nyene biragaragara yuko mu vy'ukuri iki kintu twita gutsindanishirizwa, noneho muravyumva ko bivuze nk'ikintu umuntu akoregwa, bivuga nk'ikintu umuntu akora, ni ikintu Imana ikora kubw'ubuntu bwayo bitewe nuko umuntu yizeye Yesu Kristo. Nta kindi kintu Imana ifatirako atari ukwizera. Si ikintu umuntu akorera, si ikintu umuntu agura, si ikintu umuntu akora ibintu kanaka hanyuma bikitwa ko akibereye, si ikintu umuntu amerita. Ni ikintu gitangwa kubw'ubuntu bw'Imana gusa. Hanyuma iri jambo gutsindanishirizwa uravye mu mamuko yaryo, mu mvugo zakoreshwa kiriya gihe Bibiliya yandikwa, isezerano risha cane mu mico y'Abagiriki, ryari ijambo ryakoreshwa mu bijanye n'ubutungane, mu bijanye n'amategeko. Ryakoreshwa iyo umuntu yakoze icaha, hanyuma abajeje gukurikirana no guhana inkozi z'ikibi bakagira amatohoza, bagasanga vy'ukuri ico caha yaragikoze, no kuvuga bakaronka ivyemeza bikwiye vyerekana yuko yagikoze, hanyuma aho guhanwa hagaca haza uwundi muntu akemera guhanwa mu gishingo ciwe. Mu bisanzwe nkuko tubizi mu ijambo ry'Imana, Yesu yahanywe igihano twari guhanwa, kuko na Pilato yamuciriye urubanza rwo gupfa. Yaravuze ati uyu muntu nta cyaha yakoze mbona gikwiriye gutuma yo kwicwa. Yaremeje yuko vy'ukuri Yesu atari yakoze icaha cotuma yicwa, mugabo yaruhiye kwicwa, kandi uwo Pilato nyene ari wavyemeje. Turabizi iyo vyaciye, turazi ko Imana yabikunze ngo bigende gutyo, kuko yari yaje kugira ngo aducungure, ahanwe igihano twari guhanwa kubw'ivyaha vyacu. Abantu babiri ntibashobora guhanirwa icaha kimwe kiretse iyo bagikoze bose. Iyo umwe yakoze icaha hanyuma uwundi akagihanirwa, umwe yagikora ntashobora nawe kugihanirwa. Noneho namwe murabizi no mu mategeko yacu hano mu Burundi, iyo umuntu akoze ikosa hanyuma inzego zijeje kumuhana zikamuca nk'amande dufate, maze hakaza uwundi muntu akagenda akariha ayo mande, wa muntu yakora ikosa atabizi ntabakirishe ya mande, kuko ntushobora gutanga mande abiri ku ikosa rimwe kandi ryakozwe n'umuntu umwe. Kuba Yesu rero yapfuye mu gishingo cacu, bisigura yuko kirya gihano camubayeko kidashobora kutugaruka ko natwe. Gusa ico bisaba ko umuntu yizera ico gikorwa Yesu yakoze, maze Imana igaca imukura ku rubanza rw'ivyaha rwari rumubangamiye, gutyo akaba umuntu atagira ico yagirizwa imbere y'Imana. Ibi nivyo bita rero gutsindanishirizwa. Gutsindanishirizwa ni ijambo rifise inkurikizi mu buzima bw'abakristo, mu buzima bw'abakiriye Yesu Kristo. Inkurikizi ya mbere nuko rituma umuntu abaho mu mahoro n'Imana.
turabibona mu cete c'abaroma candikiwe abaroma igice ca 5 ku murongo wa mbere havuga ngo ko twatsindanishirijwe dufise amahoro ku Mana. No kuvuga ko icuka kibi cari hagati yacu n'Imana categwa n'ivyaha ntigishobora kuhaguma, kuko ivyo vyaha hariho undi muntu yabihaniwe. Urubanza rwari imbere yacu kandi rwadutsinda vy'ukuri, kuko uretse ko twakoze ivyaha turi n'abanyavyaha. Hariho itandukaniro, burya ntitugirwa abanyavyaha n'ivyaha dukora. Ivyaha dukora bigaragaza ubunyavyaha bwacu. Ubunyavyaha bwacu buhagaze ku gatima katurimwo gakunda icaha. Uretse rero ko twakoze ivyaha, twari n'abanyavyaha. Imana yari ifise uburenganzira bwose bwo kuduhana, ariko kuko Yesu yagiye mu gishingo cacu agapfa agahanwa, bica bituma Imana idashobora gusubira kuduhana. Bigaca bituma imbere y'amategeko tuboneka nk'abantu bera, nk'abantu bagororotse, nk'abantu badashobora kwagirizwa amakosa bakoze, kuko hariho umuntu yayazize. Murazi ko Imana itabana n'icaha. Imana ntishobora kubana n'umuntu ari mu vyaha, ariko iyo hamaze kuboneka uwikorera ivyo vyaha vyiwe, bica bikunda ko bwa bumwe butashoboka ubuhoho buca bushoboka. Yesu yarakuyeho ingorane yari gutuma tudashobora kuba inshuti z'Imana. Nico gituma ngo dufitaniye amahoro n'Imana, nkuko twabibonye mu cete candikiwe abaroma cece ca 5 ku murongo wa mbere. Inkurikizi ya kabiri, iyo umuntu atsindanishirijwe akakira buno bugororotsi, biba bimwinjije mu buzima busaba kubaho mu buryo butandukanye n'ingene yabaho imbere y'uko atsindanishirizwa. Gutsindanishirizwa vyakenewe kubera hariho ivyaha, kandi iyo umuntu agiriwe izo mbabazi agaharirwa, bimwinjiza mu buzima bwo kuvuga ngo reka niyubare sinsubire gukora vya bindi vyatuma umwana w'Imana bambwa. No kuvuga yuko kwemera ko watsindanishirijwe bigusaba kwemera kwinjira mu buzima bwo kubaha Imana, mu buzima bwo gutinya icaha, mu buzima bwo kwirinda ikintu cose cotuma umutima w'Imana ubabara. Ni nka kurya woba wakoze ikosa rikomeye cyane ku muntu, hanyuma akakugirira imbabazi. Iyo uri umuntu w'umutima n'ubwenge, bica bituma wiyubara kubandanya ukora ibintu vyohava bituma wa muntu asubira gushavura. Gutsindanishirizwa si ibintu vyo kuririmba gusa, si ibintu vyo gushima gusa. Kubivuga, kuvyatura, kubiririmba ni vyiza, ariko ni ibintu bidusaba guca tubaho uburyo butandukanye n'ingene twabaho imbere y'uko dutsindanishirizwa. Iyindi ntambuko ya kabiri, iyindi nkurikizi ya gatatu, mu mbabare si ntambuko, inkurikizi ya gatatu nuko gutsindanishirizwa n'Imana bidushikana mu buzima bw'amahoro. Satani arafise ukuntu ashobora kutubuza amahoro afatiye kuvyo twakoze muri kahise. Rimwe na rimwe agakoresha n'ibintu tuba twarakoze tutarakira agakiza. Aha anashaka kuvuga kuri ivyo cane cane, kuko gutsindanishirizwa ni ibintu biba rimwe mu buzima bw'umuntu. Ivyaha tugwamwo mu nyuma twaramaze gukizwa, hariho inzira yo kubinesha no kubivamwo, no gusaba imbabazi Imana, hanyuma umuntu agasaba inkomezi zo kunesha kugira ngo ntabandanye abigwamwo. Ariko biriya vyaha umuntu aba yarakoze imbere yuko yakira agakiza, Satani arashobora kubihagararako akakwemeza yuko uri umunyavyaha imbere y'Imana, kudashobora kwakirwa, kudashobora kwemegwa, akakubuza amahoro, umutima wawe ukaremegwa n'ijwi rikwagiriza ivyo vyaha. Hariho abantu bishikira mbere n'ivy'agakiza bakumva barabikekeranije, bakumva umenga ntibakijijwe, kandi vy'ukuri Imana yaragutsindanishirije, gusa bitewe nuko vyakunaniye kwakira izo mbabazi z'Imana no kuzigenderamwo, no kwakira ayo mahoro aturuka kuri izo mbabazi z'Imana. Ntibibereye umuntu yatsindanishirijwe kubaho mu bwoba n'ukwiyagiriza n'uruhagarara, kuko Imana yiduhariye iraduharira vy'ukuri. Si Imana igira ngo reka ndabe, ngo reka mpfupfahaze. Imana ikoze igikorwa iragikora ikagishikana, umuntu agakizwa, umuntu akaba umwana wayo. Iryo naryo nzorigarukako. Umuntu agatsindanishirizwa, urubanza rwamutandukanya n'Imana rugakugwaho, umuntu akaba wakiriwe imbere y'Imana, agashobora kugiriranira amahoro n'Imana. Ariko ivyo bishoboka nawe iryo jambo ryakiriye, izo mbabazi azakiriye, uko guharirwa kwakiriye, akavyakira mu bwenge no mu mutima, maze akabaho umutima we utekanye. Hariho inkuru ivugwa mu gitabo citwa Ingenzi, aho ngo mu Kristo yahuye n'ishetani ngo yitwa Poruwoni. Ngo iramubaza ngo mbega ugiye hehe? Nawe acavuga ngo agiye ngo kumugwa mukuru w'Imana, ngo agiye mwijuru. Imana iti ariko wewe, ico kidayimoni kiti ariko wewe n'ivyaha wakoze urashobora kuvuga ngo ugiye mwijuru? Ati reka ndabikudondagurire. Ngo gica kiramubarira ivyaha vyose yakoze. Gihejeje aravuga ati burya hariho ivyo wibagiye, hariho n'ibindi utavuze.
ivyaha nakoze birarenze ivyo uvuze, atariko vyose vyasigaye kuri wa musaraba. Ngubwo ubuzima bw'umuntu yakiriye gutsindanishirizwa vy'ukuri, azi neza ko imbere y'Imana atarubanza rukihari, aremera ko yakoze ivyaha, mugabo akavuga ati vyose vyasigaye ku musaraba. Mu kurangiza rero nashaka gutera intege umuntu wese yatsindanishirijwe ariko akiri mu gukekeranya, Satani akimudurumbanya akamubuza amahoro. Imbabazi z'Imana zaratanzwe kandi zirakwiye, igisigaye nuko uzakira ukagendera muri ubu buzima bwo kugiriranira amahoro n'Imana, ntubandanye wemerera Satani ko kwagiriza ku vyaha wahariwe, kuko igihe Imana yabguharira yarabikuyeho 100%, nta rubanza rukihari imbere y'Imana uridegembya. Ibisigaye nuko wiga kubaho mu buzima bwo kuyubaha. Imana ibahezagire, mwakoze kubana nanje, ndabasabira ngo amajambo y'Imana abandanye anyengetera mu bwenge bwanyu kugira ngo abashoboze guhinduka maze mubeho nk'uko Imana ishaka ko mubaho. Imana ibahezagire.